bakunzi ba Axia Vibe TV teka ryawe teka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima Axia Vibe TV turabaramukije tubipfuriza guhorana iteka no kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu turi kuri ya television Axia Vibe TV mwamaze kumva ijwi ngira murarimenyereye Menace Ndayikeze Maître Menace Ndayikeze umukutsa kivi kuri Axia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje uno musi tuje kugira ngo tuganire nuno umutumire witeka dutewe iteka ryo kubakira mbere turabakengurukiye gose nuko mbega mushobora kwimvira muti uno musi tugomba tuganire nande tuzakuganira kuki igihambaye no kumenya uwo tugire tuganire yitwa Bella mbega Bella no kuvuga iki Bella waragize ubushakashatsi kugira ngo umenye Bella icyo bisigura umusore wanje yarabimbwiye zikari cyose ndabyirondera uyu ivyo umuvyeyi akubwiye biba ari byo yakubwiye ngo Bella no kuvuga iki intambara intambara none Belum mukirati Belum mukirati nisigura intambara hama mugana nanje nibaza Bella muri Belle muri Belle donc tu es Belle urumva ni izina bonono asizina gusa washaka abakunzi ba Axia Vibe TV bashaka bampinyuze ndaza kuraba mu makomantere antuka uwava abivuga ukundi niwe azoba yihenze cyo kuruhande rwanje nimba Bella bisigura Bella vraiment tu es Bella voilà ni Bella ndi Ishimwe Ange Bella niwe tuje kuganira uyu munsi niwe tuje kugira ngo duteramane kugira ngo tubateramishe mwebwe bakunzi bacu mwebwe bakunzi ba Axia Vibe TV teka ryawe iteka ryanje uno munsi turaje kugira ngo duteramane nawe tuganire nawe abaganirize ababwire ingene Axia Vibe TV ayibona mbega weho uyibona gute erega nawe tuzogushikira naho yaza yukuri kure nawe tuzogushikira tukubaze mbega uyibona gute tuje kuganira na Ange Bella Ishimwe nyuma yuko mu minsi heze yarabuze umuvyeyi bo Ange turabahojeje turavuze tuti pole sana kandi iyi ndemesho ntituyihaye Bella wenyene tuyihaye namwebwe mwese bavukanyi mushobora guca mu bihe bitoroshe mushobora guca mu bihe bigoye mu bihe bitoroshe kwakira kuko birabaho ubuzima niko Imana yabugenye niko Imana yabigize umweranda Francisco yasize mu karirimbo kiwe sinibuka igitero ca kangahe yaravuze ati ninahazwa mukama we waremye urupfu rw'umubiri la mort corporelle ati urakanina hazwa waremye urupfu rw'umubiri kuko biraheza bigatuma tumenya yuko turi ngaha ku isi tuhafise ikiringo cyo kuhaba hama ico kiringo duheze tugikoremo mw'ivyiza ariko tukamenya yuko umunsi umwe tuzorangiza ubuzima bwo ngaha ku isi none abavukanyi mwoba muri ku rugezo rumwe na Bella kumbure mwoba muri ivyo biringo zukubura donc tubavuga ngo les êtres chers zukubura abantu nkora mutima kuri mwebwe zukubura abantu c'était séparation novuga ngo y'urugezo y'umwanya muremure gose hanyuma mukaba mwumva umenga isi ukamenga yabavuye ko mwumve yuko niko Imana yabikoze kandi ivy'Imana ikira vyose ni vyiza kandi umunsi umwe abo tutariko turashobora kubandananya urugendo hana ku isi umunsi umwe tuzobabona mu bwami bw'ijoro none rero Bella ni umwana w'imfura mbega Bella kuba imfura kuri wewe niteka cyane ushobora gusangiza abariko baradukurikirana ingene kuba imfura ari iteka nashaka kugerageza kuba imfura impamvu ndabifata nk'iteka bwa mbere kuba imfura kuba uri umuntu uvuga akomeye cyane mu muryango
imfura n'umuntu afise batoya biwe abo batoya biwe baba bashaka kumurabira ko akarorero keza nka mukuru wabo rero gituma ari iteka muri ico gihe uriko urereka akarorero keza abatoya bawe donc ego hariho n'imfura biravana n'umuntu ugasanga we wari kabereka akarorero kabi muga mu gihe uri kubereka akarorero nimba uri kubereka akarorero keza aba kenshi batoya bawe barakurabira ko ibyo ukora nimba uri gukora byiza barashobora gukora nk'uko nawe uri kurabikora rero niteka kubera ufise abantu bakurabirako ibyo ukora kandi n'ababyeyi usanga sinzi ko navuga ngo bakwizera usanga bakuzeza amabanga atandukanye nuko bakuzi ba Axa Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje bera ati kuba imfura mu by'ukuri niteka kuko n'abavyeyi usanga bakwizeye hama ubufise batonya bawe baba bari inyuma utegerezwa kwitwararika indero yabo kwitwararika kubaha akarorero keza n'ibindi je numva ingene Ange abitahura n'ingene abifata je numva bihuye cyane gose n'ukuri birahuye cyane gose no guhana iteka televiziyo yacu ni iteka ryawe iteka ryanje tugashaka yuko iryo teka abantu bose ribashikira mbega wamenye iyi televiziyo gute iyo televiziyo nayimenye bwa mbere nari mukamenya televiziyo Axa Vibe TV umunsi wa mbere baranduhikiye ikiganiro cayo ariko sinashitayeho narakiravye kubera sinari ntawe ibyo ari byo sinavyitaye mu kwimenya neza na neza rero naratewe iryo teka na Pati Inyasi muri anniversaire iyo Axa Vibe TV umwaka wa mbere niho nayimenya neza na igihe yahimbaza anniversaire y'umwaka wa mbere ntiwari uri wabonye gute aho rero cyo ducira ku mayange kuko muri ico gihe niyazi ko ashobora kuba hari abatabimenye canke abafatiriwe ducire ku mayange byari bimeze gute c'était comment ari byose muri uwo munsi baratubwiye intumbero ya Axa Vibe TV baratubwiye intumbero ya mbere ko ari kumenyesha inkuru nziza biciye mu buryo bwa none hama kandi baratubwiye ko bafise iyindi ntumbero ya entrepreneur hama baratubwiye imigambi ubuzima bw'iyo televiziyo byo bagiye baracamo amatemonyage hari n'abatumire benshi baratanga amacertificat d'honneur ok voilà hari n'abatumire benshi baratanga n'amacertificat d'honneur kajya gace kajya gaparti ko gutanga amacertificat d'honneur wakabonye gute wibuka mwiki ni bande bahawe amacertificat d'honneur nabafashije Axa Vibe TV aho igeze ubu abagiye barayifasha okay abagiye barayifasha imigambi yayo hari n'undi mugwi w'abantu bafashishe abana bo mwibarabara kandi gose hajya rero niho hajya haragukoze ku mutima cyane usanzwe ufise nawe uwo mutima wo kumva uko wofasha abandi kugira bagire iteka nk'ubu ubonye umwana wo mwibarabara uriko urarengana ukabona umwana ari ngaho urabona ngaha mu dusagara usanga nta nduhuzu bambaye cyane bambaye uducocegwa ukabona yuko mu buzima bwabo baheruka no kurya batevye uhora ucu vyakira gute urumva wifashe gute
harya ndabyakira nabi ariko simbone icyo nkora muri uwo mwanya ariko nyine hari igihe bishyira nk'abasengera ati imana ibakura aho hantu bari ati imana irungika umuntu abishoboye kuko kumbure wowe uvuga uti je ntabyo nshoboye mugasi imana yarungika abantu babishoboye. Turagarutse kuri Axia, uravuze yuko bimwe mu byaguhimbaye n'uwo munsi wo guhimbaza isabukuru rya mbere. Rero iryo sabukuru riratumwemo gute? Ubutumire bwagushikiriye gute? Ubutumire bwo bwanshikiriye ni Patiri Inyasi, umugenzi wa papa wanje ubwo bariganye. Rero yaratumiye papa wanje amashyira ansaba nanje ko muherekeza. Donc yari yatumiye papa wawe nacara gusaba ko muherekeza muri iyo sabukuru. biganye mu mashuri ayahe muri primaire? Biganye muri seminari. Mu seminari nkuru. Okay. Nk'icyo kintu numva kintangaje. Mbega wowe uko usanzwe ubona iby'ubuzima, iyo abantu baba bariganye hanyuma bagaheza bakabandanya bafitaniye imigenderanire gushikaho n'inyuma rwose, kuko nk'uvuze ko biganye Patiri Inyasi yarahimbaje imyaka 20 y'ubusacerdote. Nk'ubu nk'abantu baba bariganye mugabo nk'undi akaba ageze mu myaka irenga 20 y'ubusacerdote mugabo akagumana bari mu migenderanire, ibyo bintu byakira gute? Mbere ibintu byiza cyane kandi biri mu iteka. Wowe ntibigutangaza? Birantangaza rwose. Abantu kugira ngo bashobore kubaka urukundo no kugiranira ubwo bumwe mu mwanya muremure nk'uko onye, wimvira yuko cyane cyane bivomerwa n'iki? Namaze yuko Imana yonyine yoshobora kubikora. Abantu ntibashobora kuko urukundo Imana iriduha mu gihe Imana itari mu rukundo ntirunaramba, ntibibagirana, ariko Imana iri kumwe namwe ntibibagirana. Wari uvuga uti icyo kintu cyabafatanije umwanya ungana nk'uko kose, hanyuma bakaba bakikundana bakavugana bagahamagarana bagatumirana mu myanya y'akanyamuneza kabo, nta kindi ni Imana. Mbega uri kuraraba ku bantu buno munsi, uri kuraraba abantu nyine bagiranira imigenderanire, ubona bishoboka yuko abantu bakundana bikarama bikamara umwanya muremure nk'uko ubona papa wawe na Patiri Inyasi bimeze? Ni gake cyane abantu ubu barabaye nabi. Uvuga utanu barabaye nabi. None wavuze yuko urukundo kugira ngo rufate rukomere ruba urukundo nyago nuko ruba ruri mu Imana. None abantu ubu rero twafata ko atamana bafise, nta mana bafise mu mitima yabo. Barayifise ariko nibaza yuko bayifise ariko iki none bayifise baba bayifise bayifise ntibikwiye. Imana yabyoye twama turi kumwe nayo imisi yose, ariko birasaba nawe kuyirondera asenga. Wari uvuga uti uno munsi ikintu cyotuma abantu bakomeza urukundo bakagira ubumwe rwose nuko abantu bosenga. Yego, tugakurikiza n'amabwiriza yayo, kuko ibwiriza rikuru Yesu yaduhaye ni gukundana. Rero mu gihe udafise urukundo ntiwokuvuga ngo urafise Imana, kandi mu gihe udafise Imana nta n'urukundo wowe ufise. Bisaba rero gusenga ukizera Imana, hama ukagerageza gukundana bya nyabyo. Bakunzi ba Axia Vice TV, iteka ryawe iteka ryanje, murumva ingene Ange Bella
ariko aradusigurira ariko aratwumvisha wewe ico atahura kubijanye n'iteka kubijanye n'urukundo ati noneho rero burya kugira ngo abantu bashobore kugira iryo teka bashobore gukundana bashobore kugumana novuga no mu gihe haciye imyaka myinshi abantu batari kumwe bijya bishigikirwa no gusenga. Mbega Bera wowe nk'ubu uri kurigisha abatonya bawe twavuze yuko uri imfura urafise abatonya bawe uri kurigisha abatonya bawe ibijanye no gusenga bose mbega baratahura bashoka batahura gusenga icari cyo ku buryo byo bashikana kuri ubwo rugezo rwo kuroga iteka. Sinovuga ngo barabitahura kubera iyo uri kurigisha umuntu si imisi yose yoca atahurwa nyine atahura byose mugabo nubwo ubona atari karabitahura urabimwigisha yego kagira gashiramo ingufu Axe Vibe TV dushira imbere iteka ry'umuntu kandi dushaka gukuza iryo teka ku buryo umuntu wese agira iteka mu biwe agira iteka mu vyiwe agira iteka mu buzima bwiwe. Mbega nk'ubu wumva wowe wumva woterera iki uvuga niki ni hehe wumva uhamagarira Axe Vibe TV gushimikira kugira ngo koko abantu bakorane iryo teka batumane iryo teka mu kubaho kwa mu buzima bwabo. Jewe icyo noyisaba nuko iryo teka ugerageza cyane abantu batagira iteka kenshi ni abantu usanga mu Kirundi babita ngo banyarucari abantu bakenye abantu bibagiwe hari abantu usanga baranibagiwe kubera umuntu abantu baba hari abantu bitwa ngo bafite icubahiro n'abantu usanga bafite amahera abo rero iteka rumva bararifise ku bandi ariko hariho abantu bato bobo rero dukunda kubaha iteka cyane rero Axe Vibe TV nibaza yuko yoza irabegera yego ikagerageza no kubavugira kuko ntibafise n'ikibavugira ikagerageza kubavugira nyene igakora icyo ishoboye kugira ngo nujya mu muntu mutoya ashobore kumutera. Nuko bakunzi ba Axe Vibe TV iteka ryanje iteka ryawe murumva yuko Ange Bera agira ati tugerageze abantu bose bagira iteka mbere abantu banyarucari ntitugume gusa muri bari abantu bo hejuru ntitugume gusa mu bantu bifise ariko nabo bantu twita banyarucari tugerageze bahabwe iteka rya turiko turasozera turi ku musozo wa kino kiganiro cacu ndiganje wowe amashuri yagejeje he ndiko ndandika nyange ntangure kwandika igitabo muri university. Wow c'est vrai nk'ubu wumva mu buzima bwawe ni igiki ni hehe wumva uzoshimikira kugira ngo abantu bagire iteka mu buzima bwawe? Je mu buzima bwanje cyambere ho ndafise indoto z'uko mu gihe byoshobokera cyambere jewe nzokwiyegereza bajya abantu mbona yuko atajambo bafise badafise bavugira nk'imfuvyi abana mw'ibarabara n'abandi nyene bantu mubikora rero ndifuza ko nivyakunda nashobora kugira n'ikigo c'abantu batishoboye mu buryo butandukanye kuko abantu batishoboye bari mu buryo butandukanye. Wumva nyene ufise indoto yuko uzogira ikigo c'abantu batishoboye. Bakunzi ba Axe Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje ngira mwumvise Ange wariwe Ange Bera murumvise n'indoto afise nta muntu gapfuma yo mufasha gushitsa izo ndoto ziwe bagufashe uno munsi ariko araheza kaminuza avuze ko uriko urandika igitabo nturatangura mugabo urumva bientôt urashobora gutangura kwandika igitabo wize ibiki muri kaminuza finance et comptabilité ariko akaba afise indoto zuko
ati ndabishoboye jewe nzogira ikigo cyo gufasha abantu bantaho nikora abantu bakenye kugira ngo abo bantu bagire iteka murumva cya kivugo cyacu aho dushaka gukuza iteka ry'umuntu Ange Bella nawe avuga ati burya nanje kweri ahubwo niyo hangiro ryanje ati ese nobishikako ndagusabiye hagire abumva kino kiganiro hanyuma bumve ko Ange Bella afise intumbero nziza yo gukuza iteka ry'umuntu hanyuma baheze bumve yuko cyo cyifuza gifise hama bashoboye bamufashe hanyuma wowe ushobora kuvuga uti jewe ntavyo nshoboye mugabo sangiza kino kiganiro abandi sivyo nk'ubu ashobora gusanga kino kiganiro kirashobora nko gushika ahantu havuga ngo turangire wa mwigeme Ange Bella afise icyifuzo cyo gufasha bantaho nikora kugira ngo dusangire uwo mugambi dusangire iyo ntumbero nibaza uzovyibuke sinobyibagira ko mabingarukamo bigarukamo très bien nuko rero bakunzi ba Axe Vibes TV nizere yuko muri ko munasangiza abandi kino kiganiro cacu mugire kuri j'aime mugire kuri s'abonner abatari abonesha kuri no mbonesha kure yacu kugira ngo ivyo tubategurira bigume bibashikira ntihagire numwe bicika ntihagire numwe kumbure ibiganiro biryoshe nk'ibi bishobora kurengana Ange Bella ishaka yuko ugira akajambo ubwiye abariko baradukurikirana mbega ushaka kubipfuriza iki wumva wo kwipfuriza iki abakunzi ba Axe Vibes TV wumva wo kwipfuriza iki abantu bose bariko barakurikirana kino kiganiro kugira ngo bagire iteka bipfurije cyambe ndabupfurije kuronka iryo teka bararindiriye yuko yababwira umenye bariko bararindira ndabipfurije iteka ubipfurije iteka bongere nabo bariho abandi ndabipfurije kugira iteka bongere bariho abandi ndabipfurije kugira iteka mwongere muriho abandi nanje reka nongereko kandi mugire aho muba mwubaho nuko bakunzi ba Axe Vibes TV musanga uteka mugira iteka mugire aho muba mwubahwe ubuzima bwanyu bube ubuzima bw'iteka abagenzi banyu babe abagenzi b'iteka babe abagenzi babahiteka babagenzi bashikana ku ntego zanyu babe muri make ibyanyu bitungane ibyanyu bigende neza ibyanyu bitekanigwe abanyu batekanigwe n'ibindi ico cyose cobaho iteka ico cyose wipfuza kugira ngo iteka ryawe ribe iteka ribushitse nukuri turakikwipfurije kandi tugiye koko tubasezera Ange Bella sezera abariko baratwumviriza abakunzi ba Axe Vibes TV ndabakunda cyane kuko nanje ndi umukunzi wayo mugire umunsi w'Imana mwiza neza cyane ati mugire umunsi mwiza naje ndabifurije umunsi mwiza mubeho mwubahwe mubanyu no mu byanyu musanga iteka mugira iteka mubanyu no mu byanyu iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima Axe Vibes TV turabakunda namwe mugumane natwe musangize abandi kano kajyo keza kukwakira ibintu vyiza ibintu bitunganye ibintu birimo ubuzima hanyuma ahasigaye tuzosubira hanyuma ciao